Kazoza FM, be your own boss. Bakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro MVURA, ikiganiro kitubwira byinshi ku magara y'abantu nkuko mubimenyereye buri wa gatatu igihe cy'isaha 4:05 twama turi mu kiganiro MVURA tuganira ku ngwara zitandukanye. Uyu munsi rero tuza kuganira ku ngwara y'igisukari nkuko mubimenyereye muri studio ndi kumwe na muganga Claire ndabaramukije. Mwaramutse neza. Uno musi kandi rero turi kumwe n'umutumire muganga Hayisa ndabaha ikaze muri Kazoza FM. Murakoze. Nongera ndabatumirira kuza kubaha umuco cyane kuri iyo ngwara y'igisukari kuko iragisibije cyane. Ndagerageza ko shoboye aho shitsa barafasha. Ego kuri mikro muri kumwe na Lorita Flavia Citegece nje ngira ngo ndakibashikirize mu kanya turinjira mu donido ya kino kiganiro. Mbere je komantaniye mapuro zivuga muganga Hayisa ndongeye kubaha ikaze. Iyo tuvuze ingwara y'igisukari mbega twumve ko ari ingwara imeze gute abari ko batwumviriza bumviki? Mu gusigura ingwara y'igisukari umuntu yovuga yuko ari duga mu maraso ry'urugero rw'isukari cyo bita glucose mu maraso kandi ikaguma iri hejuru kuko uko abantu tukozwe canke turemwe iyo dufunguye canke iyo tugize ibintu bituheko iyo dufunguye bimwe mu bigize imfungurwa twafunguye biraja mu maraso hanyuma umubiri wonyene ukamenya kuvyitunganiriza ku buryo bitonona ibindi bihimba vy'umubiri. Rero ku ngwara y'igisukari n'umubiri uba utagishoboye gutunganya urugero rw'isukari ku buryo ruguma mu rugero rwiza rutonona ibindi bihimba by'umubiri. Igishobora kuba kibituma ahanini abahinga bahinyanyuye ku migwi minini ibiri. Ubwa mbere nuko hari inkabuzo yitwa insuline ikorwa n'ugwagasha mu Gifaransa bita pancreas ijejwe kuza iragera gabanura urugero rw'isukari iri mu maraso. Mu kubikora igira gute irafata iyo sukari ikayikorera ikayitwara ikayinjiza mu tunyamubiri amaselule aho ija gukora gutanga energy canke kubikwa iyo tutayikoresheje. Ahanini nuko bigenda. Ikindi naco rumva bwa mbere ni iyo hormone iyo nkabuzo insuline ibidakogwa n'umubiri. Icakabiri gishobora gushika umubiri iyo pancreas irashobora kubikora iyo nkabuzo insuline mugabo idakora neza ifise ubushobozi buke mauvaise qualité canke twatu ya miryango icako kugira ngo yinjize ya sukari mu tunyamubiri idashobora kuguruka ngo yakire neza insuline cyo bita insuline resistance. Ahanini nivyo bibiri bikunze gutuma isukari iba umurengera mu maraso hariho handuruka ingwara y'igisukari. Ego muradusiguriye iyo ngwara iyo ari yo ico biva ingene bigenda none ahanini byo biva kuki? Kimwe mu bintu vy'ingwara umuntu agwara zitandukira nta wovuga ati ndadomye ko urutoki niki umuntu acirinze iyo ngwara ntishika. Ariko abahinga mu kwihweza hariho ibintu bimwe bagiye barabona bijana nigwirirana ry'iyo ngwara mu bantu. Ico twokwita ama facteur de risque. Birakunze kuboneka yuko kimwe mu bituma hariho abantu bagira bagwara iyo ngwara kuko sinovuga ko bayandura ko ntiyandurwa ni ingwara ifata uwo ari we wese. Ego nuko haba hariho imibereho twokwita itosekaye mu Gifaransa twovyita mauvaise hygiène de vie. Nukuvuga kudafungura neza kutaruhuka bikwiye ubukiri muri kimwe abantu bahimiriza bati mufungure neza kandi mwongere muruhuke neza amasaha akwiye. Ego muri uko kudafungura neza kutaruhuka neza kandi n'ubwicarire ico twokwita sédentarité. Ivyo biri mu bintu bitatu bamaze kubona bijanye nuko iyo ngwara niziragwirirana. Ica kabiri naco hariho
hariho abantu hariho imiryango babonye iyo ngwara isanga gwiriyemo nk'abantu nk'akarorero nk'ugize bakwera ibi ukavuka mu muryango y'aba papa canke abavyeyi bomwe yaba umuvyeyi papa canke mama bose bafise diabete ufise ibibakwera ibi rishika kuri 70% yo kuzogwara ego hanyuma hakaba nibindi bijanye nyene n'ivyo umuntu abana navyo harabo ikabugwa kubera ko ingorane zirenge ico bita stress kumukabona umuntu ego ni byinshi ushobora kwitombwa hanini ni mibereho itosekaye gufungura nabi kubwicarire no kutaruhuka bikwiye ego ingwara y'igisukari kenshi kwa muganga twicamo imice ibiri hariho umuco wa mbere n'uwa kabiri wo yagira abantu aho iyo mice itandukaniye ego nivyo imice dukunze kubona ingwara y'isukari igwiriranye gushika kuri 95% kwijana ni ziri mu bwoko bubiri ariko iya mbere igwiriye ni diabete y'ubwoko bwa kabiri aho bakunze kuvuga mbere icoba kibituma muri vya bindi bituma bibiri isukari igwirirana mu mubiri ari cakindi twise insulin resistance umubiri utakira canke ngo heze ukoreshe neza yankabuza insuline umubiri wakoze ego iyo n'ubwoko bwa kabiri kenshi bakunze kubona ifasha abantu begewe imbere mu zabukuru kuva ku maka 40 duga babandi bafise iyo mibereho itosekaye mbere handi hari nabandi mu mubiri usanga uko umubiri yacu ikozwe kuzokora kuko burya byose biba biranditswe ni expression génétique babandi bemera bati biranditse no ku bantu biranditse ingene tuzobaho ingene nirabura ndabikuya ku muvyeyi mu kanaka ingene amaso yanje ameze ivyo umva rero n'ingene ibigize umubiri donc amahogana akora kenshi iyo hatabaye impanuka zivuye ku bidukikije tubikura ku bavyeyi rero nivyo no muri uwo muce iyo diabete y'ubwoko bwa kabiri diabete de type 2 hariho ibituma bishobora kuba bivuye ku bavyeyi hakaba na diabete y'ubwoko bwa mbere yo baravuga ko yo bifata abantu 5 kwijana bagenda na diabete yoyo numubiri udakora inkabuzi ikwiye ico bita carence absolue en insuline donc bavuga yuko utunyabuzima twoba dukora insuline twoba dusigaye turi 10 kwijana iyo twoba umubiri wo bukeneye iyo ikunze gufata abantu bakiri bato barabivuga ariko hari n'igifata abantu bakuze iyo baca bayita diabete latent de l'adulte donc type 1 diabete auto-immun latent chez l'adulte mu congereza ho kiroroshe n'izina ryoroshe bayita lada canke ego donc niyo y'ubwoko ya mbere irafata abakuze nkuko niyo ubwoko bwa kabiri nayo nyene ifata abakiri bato urumva byose kuko imyaka iziragegera imbere abaganga barafata umwanya wo kwihweza bakabona bati bya bindi twama tubona siko vyama bishika reka tuhinyanyira umukenyero kuko ivyo tubona atariko vyama bimeze ariko rero hari undi mugwi wa gatatu w'ingwara y'igisukari hariho ingwara y'igisukari kunze gufata abana abavyeyi bimungenze cane mu gice ca gatatu cimbanye uko niko boyisigura kuko iye ije mu bice vy'imbere ntibikibaye diabete y'ingwara y'igisukari ifata abavyeyi bibungenze icicika ingwara y'igisukari ibonywe ku muvyeyi yibungenze ico bita le diabete sur grossesse itandukanye na diabete gestationnelle hakaba rero undi mugwi wa kane w'ingwara za diabete ivuye ku zindi ngwara zishobora gushikira urwagasha ari nyinshi cyane ego bivuye ku mpanuka zishobora gutuma urwagasha nk'uwakomeretse dufate ku rwagasha nk'ufise ivyimba ego ariko nyamukuru kwa muganga ni zitatu niyo ya mbere ya kabiri ni ifata abafase n'ibibungenze iyo ya kane iza ihuza izindi bwoko ego ubwoko bwa diabete uvuye ku ngwara z'urwagasha ico bita diabete secondaire ego ariko kandi no muri za zindi hariho n'ubundi bwoko ngira aravyibuka Dr. Claire tukirondera amanota gusa zamudi ego hariho ubundi bwoko bw'amadiabete tudashotse butari bwinshi cyane kandi wanashaka no muri Afrika tudashobora nko mu Burundi tudashobora gushoka tuvuga tuti ubu n'ubu bwoko kubera ko tubuzi ibikoresho byo kubisesangura ego hanini muga iyo mice ine niyo mikuru muratubwiye imice ine
y'ingwara y'igisukari mbega vyose bifitanye ibimenyetso bimwe kuri ku muntu bisa nkavyo kubera yuko urumva si ubwoko bwayo nuko isukari yaduze n'ivyo bica bitanga ibimenyetso urumva bisa navyo byose bisa nk'uko bifise ibimenyetso bimwe uretse ko aho bizira ingufu bizanana arivyo bishobora gutandukana ego wocushobora kutubwira ibimenyetso none vy'ingwara y'igisukari ku muntu ubwa mbere na mbere ingwara y'igisukari ifite ibimenyetso byinshi cyane ego hariho ubuza kubwira ati jewe bambwiye ngo nipimisha isukari kubera ko sinabona hamagenda ku muganga w'amaso umuganga w'amaso aravyikeka acanyandikira kugirisha ingwara y'igisukari aho ndaze kubwira ati jewe nafashwe n'ibinyanya n'imbwa ico bita macrampe mu gifaransa hari uzo kubwira ati jewe numvise utuntu ncumita mu maguru ngiye kubwira muganga umva ibimenyetso ni byinshi cyane ariko hariho ibimenyetso byitwa ko bidahenda kandi rero ikibabaje handaza gushika ko igikenewe ari ukwipimisha cyane iyo uri mu migwi ibangamiye ushobora kubangamira no gwara iyo ngwara ikibabaje nuko ivyo bimenyetso bine ngira mvuge biramutse bishitse nuko umubiri warengewe no guhoyahoya atari diabete y'ubwoko bwa mbere bizirako donc bizanana n'ingwara y'ubwoko bwa kabiri ivyo bimenyetso birinze bishika kenshi hariho abashakashatsi bavuze bati biza nk'inyuma y'imyaka hagati y'itanu n'indwi wari ufise diabete utabizi kandi ivyo nonekara biba bimaze kononekara urumva guhimiriza abantu bivuye ku myaka imiryango tuvukamwo akazi dukora imibereho yacu kuza turipimisha ico coba ikintu tubwira bariko batwumviriza ubwa mbere rero ivyo bimenyetso bine bidahenda kuko hajya Claire harabizi ikimenyetso ni kimwe ariko ingwara zishobora kubitera ni nyinshi ku mugabo hariho bimwe usanga avuze ati iki ndakibonye niyumvira kwa muganga ntangura kuronderera rero ivyo bino nibiye ibimenyetso vyico twita vy'ingwara y'igisukari yo cane y'umubiri wananiwe no guhoyahoya ico bita diabete compense urumva aho umubiri bawananiwe no warengewe no kuvuga iti reka ndavyigiremwo ndasavye ko abandi bafasha icambere ni inyota irengeye hanyuma uko uwo muntu anyotegwa ayo mazi ntamugumamwo aca sohoka ukaja gusohokana n'isukari wa mubiri uriko uragerageza kumanura donc aca agenda ku mwanda muto kenshi hariho abacika intege kuko ya sukari nk'uko Dr Claire yari yabivuze ni igitoro c'umuntu nico gituma dutanga ingufu rero niyo igumira mu maraso ntinjire mu bunyabuzima hagijeje gutanga ingufu energy nta nguvu tuza kuronka kuko zigumiye mu maraso nico umuntu acacika intege kujye ucuguma wumva umengo yarushe mu gifaransa bacita asteni hama kandi uratakaza ibiro kuko kimwe mu vyo umuntu kimwe mu bituma umuntu avyibuha nuko ivyo twafunguye tutabikoresheje tuca tubibika nico gituma tuvyibuha ofete nukuvuga ivyo twinjije les entrées ntitwabisohoye on n'a pas dépensé donc l'excédent niyo tubika nico gituma tuvyibuha urumva rero wewe ko ataca cinjira ashatangura kwikora kuvya afise hafi yo nayo n'indema mubiri ama proteine ashatangura rero kota kwereka ariko aturira ikitajeje guturiko urumva naho bivya nivyo bimenyetso bine no kwa muganga rero twigisha twita ngo syndrome papa bariko baratwigisha kubifata ku mutwe mwatubwiye yuko ifata burabana burabakuze umva n'ibimenyetso ni bimwe haba ku mwana haba no ku bukuze kenshi diabete y'ubwoko bwa mbere ikunze gufata abakiri bato n'abakuzi itabibagiye yoyo iboneka uko nababwiye kuko yo ni nk'uguruye robine n'umurindi si mama byose ivyo bimenyetso nivyo bitangura ego aca ivyo bimenyetso birakunze kuboneka y'ubwoko bwa mbere y'ubwoko bwa kabiri hashobora kuba ibindi bimenyetso bishobora kuba byinshi cyane gose hari no abona ku rukoba akagenda ari ingwa nk'ibimeme biguma biza akaza ari nk'abafasoni hari kuntu ikunze kwibonekeza ugasanga arafise aza kubwira ati muganga je ndiyagaza amazi imisi niyagaza mbwimba cirondoka mu fasoni canke umukobwa hama nk'abaganga barabizi yuko yisukari bayimurengera mu mubiri hari udukoko tumwe tuca tugwirirana
nuko twari dusanzwe tudufise twari turyoherwa nuko kuntu tugaburiwe ego hari nk'umufasoni yibona umva ibimenyetso ku bwoko bwa kabiri umumenyetso ni vyinshi biza kuba ivyo bine iyo umubiri wananiwe no guhoya hoya ego mugabo ivyo bine biri n'ubwa mbere kuri diabete type vyo nivyo bishoka biyerekana y'ubwoko bwa kabiri hariho ibindi bimenyetso bishobora kuba ari byinshi cyane ko nababwiye yuko ari iduga ry'umurengera gisukari mu maraso amaraso nashika ahantu hose hari n'ubimenya ari uko umushatsi wavuyeko hari ego hanyuma ego ariko hakaba n'ibindi bimenyetso bishobora kuba bivuye kuri bwa bundi bwoko buke twagiye turavuga atari byinshi mbwanya mukuru n'ivyo muganga kirana mugira murabimenyereye ivyo bintu vy'ingwara ku bitaro aho mukorera mbega uravye ku bagabo n'abagore ni bande umubona bakunda kuza ku bitaro bakariwe n'iyo ngwara kuko nko hanze ivyo twumva ngo abagabo nibo bakarigwa na diabete gukwera usanga aribo banywa nk'inzoga ibintu byinshi sinzi ko tubwira ukacubwira ko uha umuca abana ati sivyo canke nivyo ico kibazo iwacu kiragoye kwishura gato kuko ubushakashatsi nibuteye imbere cyane ku buryo bwo kwamabugira ivyigwa bijanye no gutanga ivyo biharuro vy'ikigezo c'abagabo canke abagore bayigwaye ariko muri pratique ya tous les jours ubu aho bigeze nukuri ivyo ngora gutandukanya nkavuga ngo abana n'abagabo benshi canke n'abagore benshi mbona baza bose baza ari benshi ego ni ingwara imaze kugwira kandi bose aho bigeze urugezo je wicaye muri kabine vyo kugora gutandukanya ku munsi ngo abagabo nibo benshi canke ngo abagore nibo bake ubu biragoye vraiment kuvuga hakenewe ivyigwa biza bikora ivyo biharuro bakavuga ati urugezo rw'abagore rw'abagabo n'uru bitegwa nibi ivyo vyigwa turabikeneye ko biba ini Burundi sino ibiharuro bihari ivyo Burundi ntabiriho usanga ari ibiharuro vyo muri Etats-Unis vyo mu Faransa vyo muri ivyo bihugu biteye imbere umva abo bo hanze bibaza ngo diabete ifata abagabo gusa guca kurusha abagore nabo urumva barihenda bon sukuvuga ngo nukwihenda buri gihugu cose gikora ayo ma recherche ama étude bijanye nuko babaho kuko bo bateye imbere bo bari mu Occident turi muri Afrika bo bafise uko babaho bafise environnement yabo babamo itandukanye ntituri muri environnement imwe nabo ku buryo twovuga ngo ibiharuro vyibonekeza cyane iwabo twoca tubifata tukabizana ino iwacu tukabikokopia oya ivyo bibaho uko ingwara iza yibonekeza igwirirana ryayo canke igabanuka ryayo bivana nico gihugu mbamo environnement ingene mubayeho niveau y'ubutunzi muriho donc uko abantu babayeho kuko nk'izo ngwara kenshi ni ingwara zijanye n'imibereho y'abantu uko afungura misi yose ifungurwa ari ashobora we gushikira bijanye n'uburyo abayeko uburyo yideplaça donc ni ingwara zijanye n'imibereho y'umuntu kandi bobo ntidusangiye imibereho twebwe tubayeho siyo umunyagihugu mu Faransa nawe nyene abayeho umva n'ibintu biguma birahindu bon ntibisa na gato nico gituma dushobora gufata ibiharuro vyabo ngo duce tuza tukabihokopya ariko ntikibuza yuko bidihisha abantu kuri bimwe kuko umubiri w'umuntu l'espèce humaine iremye co kimwe nta uravuga ngo umunyafrika canke umunyamahanga ngo tureme co kimwe hari utuntu tudutandukanya ariko ibihimba nyamukuru byose ni vya espèce humaine dukora co kimwe ama recherche yabaradufasha muga hariho ivyo tutoca dufata ngo tubizane ngahi iwacu ego ivyo Dr. Claire ahejeje kuvuga n'ivyo mu Burundi ntidufise icitegererezo canke ishusho ciyo ngwara kuri ku gihugu ivyo n'ivyo nibiharuro abaguma babivuga bariko
barabishira ku Burundi bavuga ibiharuro bito cane vyagizwe n'abanyeshuri ico gihe kuri kaminuza y'u Burundi muri faculté ya médecine nivyo biharuro bakubwira bati ni ingwara ya gatatu ituma abantu baja mu bitaro mu gisata ca médecine interne kuri urumva ico sigiharuro wofatirako ariko ngerageje kuvuga ku isi yose hariho ishirahamwe gitwa yiharije gutunganya ibijanye n'iyo ngwara ya diabete ico bita Fédération Internationale du Diabète iyo ivuga iki muri 2030 abagendana diabete kubera ubu basigaye babuza kuvuga ngo kirazira kuvuga ko abantu bagwaye diabete ngo nukubaha ishusho urumva ivyo navyo barabibuza abagendana diabete bazoba bashikana miliyoni amajana 630 630 millions de diabétiques dans le monde rero kibabaje kandi giteye ubwoba twohamagarira abantu bariko baratunganya kuvyerekeye kubona kazoza no gutegekanya kazoza nuko 80% yabo bantu bazoba bari mu bihugu bikiriko biragerageza gutera imbere guhamvya abandi mu iterambere tubivuge gutyo ego ico rero cotuma nk'ivyo muganga Claire hahejeje kuvuga dutangura kwiyumvira ego abandi bafite ishusho none natwe bimeze gute duherehe kuko ngira ngo sinzi ko tuzobishika ko ikindi gihe diabete ubwayo si ikintu cari giteye ubwoba kwa muganga eka si ikintu cari giteye ubwoba na gato umuganga ikintu kimutera ubwoba ni ingaruka mbi z'iyo ngwara kuko kubitunganya ku buryo umuntu amererwa neza abaganga benshi dusohoka barabitwigishije ariko hageze ku kwirinda no gukinga inkurikizi mbi za diabete hageze ama insuffisance rénale hageze aho umuntu azana ibikomere bigoye gukira gushika naho mukura kukuguru hageze hatabona kuko 60% y'abantu batabona ni kubera diabete aho rero niho tuzogirira ikibazo ku rwego rwo gutunganya ibiri imbere kandi nkuko muganga yavuze ati je aho nicaye ndiko ndababona nani yabaye karababona kandi we bamushikira baremvye sico kimwe n'abandi bamwe kuko nibazi ko muganga Claire tumurungikira abaremvye abo tuvuga tuti dufashe gusubiza ego rumva niba badushika aho avuga ati je aho nicaye ndiko ndabibona ibaza abo tutabona kuko bavuga yuko diabete ukwingana igice donc igice kitari gitu 50% yabayifise ntibyazi ko bayifise ico rero ni kibazo nyamukuru twohamagarira abantu bariko baraturongora mu vyerekeye gutunganya ivy'amagara y'abarundi yuko bociyumvirako bagatangura kugikorerako kugira ngo naho tutazoshobora kubitunganya vyose basi tugire bike dukiza uko tuzobatungana uko tuzoba dushoboye kuko abo bantu n'abantu baba ari abantu baba bari mu mafonction so kuvuga baba bari active c'est parmi la masse iba iri active kandi amaze gushika kuri iyo stade y'ingaruka mbi kira insuffisance rénale guhuma urumva ko activité y'ibihagaze kandi benshi tukaba tuzi ko muri bihugu vy'iwacu benshi leta irashiramo inguvu nyinshi mu kubaforma mu kubigisha agaca amara ico gihe kuko n'uwo mwanya gwaye benshi bafise assurance ya leta niyo ikibafata en charge urumva wa wundi ya productivité yarahagaze ariko ushize ko bwa buryo yamushize ko iri kwiramuforma iri kwiramushira ko n'ubundi buryo bwo kumuvuza kandi we ya productivité ko arinjiriza yahagaze urumva ko n'iryo terambere tuzohava turishikira tutevye tushikira dutevye ko muganga Kayisama atubwiye yuko ari diabete ifata abagore bibungenze bega none vyo babishika nk'umwana yibungenze akavuka afise iyo diabete haramaze kuboneka ibiharuro bike cyane vy'abana bavukana diabete cyo bita diabete neonatale kuvuga ingwara ubonye umwana atarakwiza ukwezi avutse ego mugabo ni bike cyane kandi ntaho bisabisanye nuko umuvyeyi yarayifise oya donc ntushobora kuvuga ngo ndayifise ngo ndafise barantoye diabete ifata abavyeyi bibungeze urumva n'umwana wanje azoca oya zuko bikora ariko baramaze kubona kimwe mu ngaruka mbi iyo wamaze kubona diabete iyo umuvyeyi afise diabete
isukari yaduze mu mpera yuko yibungenga imbanyi hariho ikintu gikunda gushika abana bakavyuka ari banini cane kenshi barenza ibiro 4 birenga ego rero hariho abashakashatsi hariho ibiharuro bivuga biti rero abo bana b'ibiro 4 birenga muri bo hariho abazoshobora kugwara bakuze mugabo ntibyavuye kuko nyina yarayifise hanini bavuga bati bivuye kuri gene kungene abavyeyi duhana ibitukoze ego mugana wovuga ati bucanka hagari ku mutima ngo bantu ingusukari duze ngo ufise imbanyi ngo numwana azoyivuka nawe yaho yanukuri none twavuga ko iyo ngwara y'igisukari tuyishira mu migwi y'ingwara zikira canke ntikira Asha ntiyandukira kandi ningendanwa sinovuga ko dakira reka ndeke kubivuga gutyo cyahamura abantu hari amajambo amwe dukwiye kuza turabangira mu gukoresha urakira umuntu kuko uri umuganga ikintu ca mbere no kuruhura nico duhamagariwe hariho rero amajambo amwe utegerezwa kuraba ingene ukosora ku buryo ajana intuze rero mvuga ko idakira mvuga ko ingendanwa ko udakira umenga urindiriye kuzotaha ariko ngendanwa mvura ashobora kubaho neza kandi uyifise reka dufate gutyo ni ngendanwa haramaze kubona mugabo haramaze kuboneka abantu bamwe vyitwa kwiha ikigongo c'agateganyo ico bita remission diabétique ego cyane cyane ku bwoko bwa mbere bwa kabiri cyane bwa diabete n'ubwa mbere hari uko babisigura abahinga bati ni wabona bimeze ukuze wikeke ko iri kiratanga ikigongo c'agateganyo ico ya remission ahanini ivyo mugabo gushika ubuvyo tuzi ningendano hamagire ko ndiko ndabwira abantu batwumviriza muntu azokubwira ko ashobora kuvura diabete muramutakambira dusangiza ubwo bumenyi kwikiza yego hari abantu batanga imiti kirundi birakiza diabete nukuri novuga gute sinivuga ngo ariko barabesha oya basi niba dusangize yego kuko nawifuza yego nawifuza kuguma mu ikitubabaza ni kubera ko twe ivyo bintu tubimenya bo bavuga ngo bamuvuye urumva bamuvuye ngo ntibasura kumubona hariho amahezo menshi yuko batamubona ni gusa ko twebwe ico tuzi nuko abo bantu bagenda yarahora ari umuntu akurikiranwa neza ameze neza agahura nabo bantu ko muganga yabivuze hahisa badasangiza ubumenyi kandi peut-être tugiye hamwe tukabusangira twotora ikintu ciza gishobora gufasha cyane abantu uwo muntu agaca adisparesa kuri kote y'abaganga bahora bamukurikirana kandi ari mu bigezo vyiza babanye neza kwa kundi iyo ngwara bagendanye neza agahura n'aba bantu akamara igihe kirekire we aguma avuga ati narakize meze neza hanyuma ukazubona danku asubiye kugaruka iwacu yaramaze gushika kuri donc zankurikize yamaze gushika ku ma complication menshi urumva aho rero twebwe niho tugira kubera iki iyo aba bakira vy'ukuri ntasubira kumubona kuko ntagenda biwe kuko abona yuko aba yabonye yuko uko yagiye iwiwe ameze vyarabaye bibi gusumba ntashobora gusubirayo donc atamubonye swati ni kimwe yaraje iwacu swati yarashengeye urumva biragoye sinzi ngene bizogenda sinzi bizogenda bazobasangiza ubumenyi nta kibazo bavyumvise mwatubwiye ubwoko bw'ingwara y'igisukari mbega none yose yoba ivugwa kumwe canke yoba isangiye imiti canke hoho imiti y'ingwara y'igisukari yoba ihari iboneka cane ntangurire kuri ico kibazo canyuma muvuzi muti mbega imiti y'igisukari irahari iraboneka muri rusangi tugereje kuraba ku isoko ry'imiti iri mu Burundi ku isi yose hariho ubwoko bushika 9 bw'imiti ihinguwe uco bita les classes pharmaceutiques z'imiti ishobora gufasha abagwayi ba diabete kuvyerekeye kugabanya urugezo rw'isukari mu maraso ishika menga kuri 9 ninaba ivyo nibuka ari ivyo mugabo mu Burundi izo tumaze kubona uziramaze gushika kuri izimenyerewe ni butatu gusa hariho
ngira muganga Claire araza kubitahura canke abandi bakora muri ico gisata c'ubuvuzi hariho ubwoko butatu iyo bita amabiguanide hariho amasulfonylure hakabaho na insuline izo nizo zigwiriye cane ku isoko ry'u Burundi kandi muri rusangi byadufasha gutunganya amagara y'abagendanye mugabo rero ikindi hariho n'ubundi bwoko buriko buraza donc bw'indi miti buriko burashika ku isoko aha turavuga nk'ama zo mu bwoko za vidagliptine za ziko ziraza ariko zirazimvye cyane zirazimvye hariho n'ubundi bwoko ubu abateye imbere cyane bakora ivyigwa bufasha cyane kuko burya diabete ubwayo ntiza kukuraho abagwayi ba diabete bavaho nuko umutima canke imiringoti y'umutima yagize ikibazo cyo bita décès par maladie cardiovasculaire abantu gwaye ba diabete nivyo bibashikira hari nivyo bibatuma bitaba imana rero hariho ubwoko bw'umuti bushasha bwatanguye gukorwa nko mu 2010 abo hanze bavuga bati nibwo bwoko bwiza bwo kubatunganyiriza amagara mugabo no mu Burundi ndamaze kubona Mike cyane mugabo irazimvye gose cyane rero nubu gisabisho canke gisabo tugitumbereza abo vyega kandi babishoboye ego barabe bagwize urumva ubwoko bune butanu kuri 9 si vyiza sinovuga ko ari mugabo turavye ngira uko igihugu kingana uko abanyagihugu tungana ubushobozi bwacu ngira abazi kubiharura barazi ngene babikora ego mugabo tubasabe navyo nyene babitwigire yuko bo turonsa ubwoko bw'imiti bikwiye hama ikindi naco hari ikintu muganga Claire yari yamye akitubaza cyane kimwe mbere ikintu nyamukuru mu vyerekeye gutunganya ingwara ya diabete nico bita education thérapeutique abandi bavuga ngo diabetes self management education donc ni inyigisho zituma umugwayi wenyene yitunganirizwa ingwara muzogenda so umuganga azoyigufasha imisi yose oya umugwayi ni wategezwa kwiga kuyitunganiriza rero ico kintu kirabuze kandi kibuze cane ego haba ababinonosoye ingene bitanga izo nyigisho haba ubwo izo nyigisho ingene zitunganijwe haba no kwadapta gutunganya izo nyigisho ku buryo zitahurwa n'abarundi muntu zezirimo ivyo ni ibintu bibuze kandi ni kubganje mbere nibaza ko twogiherako nk'abajya bari mu gisata c'ingwara ngendana kandi zidakira maladie chronique mu vyo boshiraho kandi kubganje botangurira ko ico kirimo gutunganya inyigisho zingene umuntu abana na diabete ku buryo umuntu ashobora kubaho bitamugoye cyane akabasha no gutahura ingwara burya ku ngwara ngendanwa urumva abaganga ntituri benshi cyane kandi abagwayi bose bazigwaye ushobora kuvuga ngo umwe wese ukwaje kwa muganga ngura muronkera umwanya ukwiye wo kumusigurira ingwara ukayimusigurira akayitahura n'ingene ayifatamo agasubira akabitahura oya biba bisaba yuko haba hariho iyindi mvuga organe nkuko mwavuze une structure ku mpande itegura inyigisho ikazishira ku rugezo rw'uko abantu benshi bayitahura aho hantu mu bibereho yabo aho hantu baba n'ingene kuko buri gice cose cy'igihugu abantu barafise ingene babayeho barafise n'ingene boza baratahura inyigisho plus facilement zikanyaruka zikaba accessible ku gutahura kwabo ivyo bintu nibaza ko ari byo bintu mu gutunganya ingene umuntu agwanya ingwara ico kintu co bicambere cyane abaje nama b'ubuzima kuko bajya baca ku ngo kenshi cyane ego ku mitumba abanemesha kiyago ego nibo baca ku bantu kenshi kandi usanga kuko buri wese baragabuye babakwiye buri wese abafise imiryango abantu atemberera ku munsi ariko izo nyigisho ni inyigisho zitegerezwa gutegurwa kugira zibashikire uko bo bameze nibo bari sanse gutanga un message ibiri deja préparé bakayitanga bo bayihawe
ariko ubu mu buvuzi bw'ini wacu mu Burundi ico kintu ntikiragwirirana. Ntaraja kure nagira donc ndakubaze kuri ijya migwi itatu y'imiti iboneka cyane hoho abagwayi muri bajya mukurikina muri centre ya diabete baramaze gutahura hoho ingene bayifata kuko je nkabo mpora ndonka baraza akakubwira je ndiko ndafata uyu n'uyu ariko uyu nabonye umengo ntacumfasha yari sanze ko hariho usanga bari ku mutumwe nabandi usanga bategeza kuja ku miti ibiri umva maze kubwira ko umwe muri we yumvise yuko atacumumarira nuko ataba yatahuye muraronka umwanya ho naho unamusiguriye mubona babitahura. Ngerageje kuvuga uko ibintu vyifashe uri kurakira umugwayi kuko nkaho ndangurira imirimo nivyo turabona abantu benshi bagwaye diabete benshi cyane mbere novuga ko 95% yabo twakira arabo bafite diabete. Urashobora kwisanzwe ndavuga nk'umuganga yari kararangura imirimo ko twategerezwa musanzwe twategerezwa kumvisha abagwayi gituma tukibahaye n'intuze canke hakabundi umuntu abikora ego hari abunganizi babavuzi bajeje kuca bakira umugwayi bakambwira ati burya rero mbere hari naho inyigisho zitunganywa ivyo biba biri mu bumenyi bahereza abagwayi ba diabete. Ntariko biragoye urashobora kuba wakiriye nk'abantu 230 tutariko turagerageza gusigura biragoye yuko ushobora kwinjira mw'idonido vyose ivyo wakoze mugabo nikibuza yuko nkuko muganga yavuze hakenewe urwego canke abantu ku bitaro kumvisha kubwanje vyoja muri za nyigisho zerekeye ingwara n'ingene umuntu abana nazo. Ego ica kabiri naco je nkaho nkorera novuga ko naho tudateye imbere mu buryo mugabo mwingene vyitunganyijwe nibaze ko ari hake hashobora kuba hari inyigisho basi no kuganirira na gato sinovuga ko inyigisho zisununuye cyane canke inyigisho zisununuye cyane canke ziri ku rwego rugezweho donc aju mugabo twe nibaza ko turagerageza kubivuga buhoro buhoro mu nyuma urabizi ivyo umuntu afata bivana nuko ari n'ingene yaja kumviriza nico gituma kwigisha mu kuganira canke kumenyesha rukwamizako ukaguma uri kuravuga rero mugabo muri rusangi wari ku igihe mwambaza muti none iyo miti baratahura igituma boyigumako baratahura ingene ikora murafata umwanya muri rusangi turagerageza aho tugeze ariko kandi hariho n'izindi nzitizi kugira umugwayi akwemera ati je ndeme gufata uyu muti n'inzitizi nyinshi ariko aba yatahuye hari ingene abayeho hariho nibivugwa kuri uwo muti ego ivyo onyerera iyo icorero ca gatatu nico canyuma rero gikunda kudufasha hama rero ngarutse kuri ca kibazo ca mbega zose zivugwa co kimwe oya abaganga barabizi hariho iyo ushobora gutunganya ukoresheje imibereho gusa hariho niyo utegerezwa gufata umuti kandi ubwoko bumwe bw'umuti nk'akarero nka diabete y'ubwoko bwa mbere nta wundi muti n'umubaho nta muntu azo kubesha n'ibishitsi uwo muti ukakumerera nabi bice bigenda gute bimwe twita ngo effet secondaire oya nk'iyo bikunze gushika nk'ivyo nk'iyo hariho ubwoko bumwe bw'umuti ingaruka mbi zawo zitari nyinshi cyane ni zibiri gusa kandi umuganga arazi kushobora kuzitunganya ni zibiri zonyene kandi novuga hajya ni ikintu gishitse ni Imana canke umuremyi canke umuntu hariho ahimenera mu gutanga inyishu nk'ubwo bwoko bwa diabete bukeneye ubwoko bumwe bw'imiti kenshi ni gute ni ikibazo n'inyishu uca ubibona ubwo nyene kandi nta muntu irananira birashobora kugora abavuzi bamwe batamenyereye gutunganya mugabo yahuye n'umuntu azi kubitunganya uwo muntu arakira kandi arabaho hama navuze ingaruka mbi ni zibiri gusa kandi zirafishe imiti kandi nzikunda gushikana gatoya rero ntihagire umugwayi azotinya mbere unye no mukuvura tubwira ati ntimwiyugarane ngo mwibuke mwe byandi byo mu bitabo byanyu ngo muce muvuga muti genda ukora ibi inye atari uko ntuzongarukira hanye oya ubakubwira ati umugore kamwakira mwumvirize
hama mushike kwihangiro mushitse ko bivanye n'ivyo yifuza hama umufashe gutora inyishu nziza bivanye n'ingene abereho uco bita médecine centrée sur le patient yego ubu rero niyo turiko turaje ubu mu kuvura naho rimwe biza birakenerwa ko umuntu akara ubugwahi murumvikana wewe umurusha ubumenyi mugana nawe n'ubuzima bwiwe n'amagara yiwe niwe yiyumva uramufasha gutora ikibereye bivanye n'ingene abayeho ego tukiri aho nyene ciye nibuka n'iyindi ngorane twamaduhura abariko baratwumviriza Dr Raissa umutumire wacu uno munsi n'umutumire akorera cyane kuri iyo ngwara aha akorera rero novuga ko ari ya centre spécialisé yoba yaratanguje yabaye pionnier mu mwaka izokije imyaka 200 yabaye pionnier mu Burundi umva bo bamaze iminsi myinshi cyane bakurikirana abagwayi ni ubushakashatsi bushasha bubonetse nibaza ko bari mu ba mbere baronka iyo information urumva novuga ko nivyo twadukenewe cyane cyane si na diabete yonyene ni mu zindi ngwara zose ngendanwa twadukenewe amasantre nkayo nico gituma kenshi hariho abagwayi bishizemo yuko umva uko nabonye muvuzi bw'u Burundi ntibaratahura neza yuko ego hariho abaganga turatandukanye kandi turi mu mice myinshi hariho ba specialiste hamwe n'aba médecins généralistes hariho umugwayi yamaze kuja atangurira c'est vrai kuri médecine générale bakamutora ingwara gwaye ariko kugira kurikiranwe neza biba bikenewe yuko yinjira dans le domaine ya spécialité ugaca usanga benshi rero birabagora gutahura yuko amaze gushika kuri domaine ya spécialité c'est vrai rero tugorana cyo kumushikira agakenera avis yo muri côté général mugabo ntatahure yuko ahageze ntibikenewe yuko yamasubira inyuma misi yose ategerezwa kubandanya hahandi dans le domaine spécialisé kuko nibo bamafise ama information ari à jour birashika kenshi umugwayi akaba mu diabétique akaza urazi ko kugira turindire hari abavuga ati uburyo birangora mva ruguru ntaho nashikiye urumva no musi ntegerezwa gusubira inyuma ugaca none umwana asubira inyuma bon reka mbe ndamushize sur un traitement sur 2 ou 3 semaines mais aucun insistant il faut kugaruka ukagenda handi muri ya centre ukamushira ibipimo wakoze kugira bamenye aho watanguriye naho ugeze après hagahera ukweza amezi abiri ukazubona amezi 6 araheze akagaruka hahandi nye byabaye nabi sinzi ngeno iyo message twoyitanga bakamenya ko abantu bagendana ingwara ya diabete yamaze kuyija ko akaja ku miti yamaze kuba umuntu agendana diabete abashitse muri domaine ya spécialité hasigaye aho nza ndabinginga ndakwinginze kuko c'est mieux kugenda ku mudiabetologue kuri bajya bamaze kwigira iyo ngwara bayinononsoye kuko nibo bafite des informations ziba ziri à jour kandi ashobora kugira iyo prise en charge plus ou moins spécialisée kuko abageneraliste bose ugenda ko baba bafite abandi bagwayi benshi ari kujya wundi iyo orienté yiwe abo bafise ubwo bugwayi novuga le nombre y'abantu usanga abona iba yagabanutse nibo baba bashobora gutanga iyo prise en charge iri centrée sur le patient gusumba twebwe umva se kuvuga ko tuba tumwirukanye oyaye ni kugira ingwara yiwe ikurikiranwe neza tumurungitse abashaka kumufasha neza gusumba ico kintu abantu bariko baradukurikirana bafise abantu babo bayifise nabo bayifise ico kintu bagitahure suko umuganga bariko aramwirukana cyangwa ashatse kumufata nabi oya c'est pour son bien ni kugira akurikiranwe neza niyo ngwara yiwe abashe kubana nayo neza afise n'ama information ari actualisé cyane uko ico kirasova hariho inyifato n'ama traitement ingwara yayo yose muga igendanwa usanga biba biri actualisé
akabasha gukurikirana neza bakabana n'iyo ngwara neza. Yego. Hariho ikindi kikije nkuko muganga Claire habivuze, hoba hariho mu Burundi gushika ubu nk'ikigo kimwe gusa gishobora gifise ubwo bumenyi, kuko hari abantu babitahura canke babikoze mu myaka myinshi. Yego. Mugabo ico kigo kibwe ntigishobora gukwira imiliyoni tungana z'abarundi. Twamye turiko turagerageza guharura tuti nivyo duharura abaganga bo bashobora gutunganyiza abagabe ba diabete mu Burundi. Dusanga abantu bavyigiye bafite impamya y'ubushobozi zifatwa nka diplome muri 2018 bari bashika batatu. Hariho babiri begeye ahubwo bari bane. Hariho umwe wo kurikira wo kuri aho nkorera kandi akaba ari muri kaminuza ya Burundi. Haro nundi wa kabiri naho atari byo yige yarabishoboye kuko ari yabirondera impamya y'ubushobozi wo muri kaminuza ya Burundi. Hakaba nubundi yari kuri ku bitaro bikuru byo mu Kamenge by'abasirikare mugabo yace yitaba Imana. Rero ico ngira konsaba mu nyuma ndazi yuko hariho ivyigoro biriko birakorwa mu kongereza ubumenyi by'abaganga bamwe ko babona ko igihugu kikeneye bene abo bantu bafite ubwo bumenyi. Hariho nk'ishira hamwe nabonye hari abantu bafise ubumenyi muri nabonye hashika kuri 8 ngo boba baranonse formation harimwo umuganga wo muri district ya Majepfo y'igihugu muri Bururi. Hari abaganga bashika kuri 8 bafite formation ku gutunganya ingwara ya diabete. Hari n'abandi hari n'ubundi mperuka kumva muganga we wafasha cyane umugwi w'abantu bemera Imana mugabo bashigikiye religion musulmane donc ngaha hafi hari undi muganga aheruka kuboneka. Rero nivyo ko twimvira tuti genda agukurikirana mugabo nibangahe babishoboye kubakurikirana. Rero dusabe mugani wandi no nusavye kiratsi kariko babakara dusabe basi ku rwego rw'ibitaro bikuru vyose uko bihari sina vyinshi mu Burundi basi dufate référence nationale n'amahopitaux de district habe hariho umuganga umwe ashobora gutunganiza abagwayi n'abamwunganira babigisha habe igisata cyo gutunganya iyo ngwara mugangira byose bizova ku biharuro byose bizova ku biharuro none nk'abariko baratwumviriza botabura gute iyo ngwara igenda irakura gute kugira ngo abantu bako baratwumviriza bashobore kuvyumva. Ico ni kibazo ciza kandi gutora amajambo aza gutuma abantu bayakira neza biraza kugira novuga tugerageje gutahura nabwiye yuko rwagasha arigo rujeje gutanga ya nkabuzo ejeje gutunganya urugeze rw'isukari mu maraso uko dukura mu bisanzwe niko umubiri usaza gukora. Yego twoza turagira rero ya indi y'ubwoko bwa mbere y'ubwa kabiri bambe inkabuzo iboneka mugabo umubiri utakira neza haragira n'igihe urwagasha ruteka na ya insuline itarikira kora neza igakama ikabura bigasabaho umuganga aza aratunganya ivy'imiti ni vya bindi muganga Claire yakaravuga ati biba bikeneye umuntu abizobereyemo kubera we wabazi ingena amutunganiriza. Rero uko imyaka ihera bamba barire suku bacu ivuto uko imyaka ihera niko dusaza niko dukura ni nako umuganga abakereye kuzara kubona kugira ngo agufashe gutunganya gwa rugero rw'isukari rugume ruri mu rugero rutonone ibindi vy'umubiri. En fait nico ihangiro ry'umuganga niri sukuvura diabete kuko gushika ubu sinovuga ngo vyarananiranye oya bacavyiyumvira mugaga gishobora kuba kirakogwa nuko ufasha umugwayi kugumiza urugero rw'isukari mu rugezo rwiza ku buryo zangaruka mbi twanka kandi dutinya zidashika. Rero kugira iyo hangiro rishikeko bikeneye ko umugwayi n'umuganga wiwe baguma babonana akatari gake rimwe sikabiri oya baravuga ko nimiburi buri kabaye gake ko bakabiri mu mwaka. Aho ni gake gashoboka. Yego mu nyuma bivanye n'ingene ingwara yamushikiye bigaye n'ibimenyetso ibintu byose bivanye n'ibindi bintu byose shaka bivuye ko kashwa kurenga mugabo gake cyane gashoboka kabe kabiri. Yego none mwavuze ingaruka mugabo mwari mwaciye ko gatoyi wabwira ingaruka z'iyo ngwara ku buzima bw'umuntu.
ego mu ngaruka mbi ziri imigwi ibiri hariho izigukubiranya ico bita complication aiguë ça c'est le terme gukubiranya ziranyaruka ziriyega urumva nta mwanya ziguha hakaba n'izindi utazokumva zizoza buhoro buhoro kandi uzobana nazo mugabe zigukubiranya iyo umuntu hatagize ico akora ziraguhitana haka izo rero izo zindi ziguha umwanya no kuvuga zizobana nazo zizokubuza amahoro zizotuma umera nk'umugaye ico bita complication chronique rero muzi gukubiranya hanini zijanye n'urugero rw'isukari barigeze ko ari zibiduze cane akaba n'indi koroka cane yitwa hypoglycemie imbere iyo niyo ya mbere dutinya kwa muganga kuko twe bakitwigisha bakubwira bati isukari iduze mu maraso ni mugaza mugabe yikamye ni guhitana rumva umuganga arabizi yuko ikintu ca mbere uko yihuta gukosora isukari yakorotse siko yihuta kumanura iyaduze rumva ico nica bivanye no muri yanyigisha amarira akabizindi ingaruka mbi ziya anye zikumugaza canke ngendanwa complication chronique zozo zirakubuza amahoro hariho nk'ivyo vy'ibinyanya hariho imbwa ico bita neuropathie diabétique hanyuma hariho ko uzuragira uturingoti tw'amaraso tumera nk'utosekaye ntidusubire gukora neza arutuvirirana canke arutuziba donc co mwara kimwe mu ngaruka mbi zazo mwaraziganiriye kuri ku AVC urabibona ego hariho donc ni nyinshi cyane hama hakabaho nazazindi ya insuffisance rénale ego hamara amafigo batikitunganya neza icajeje kuko umurimo wa mbere nuwo kuyungurura umubiri ugasohora ibicafu bifise numukubuzi kuye mwiza cyane ni filtre nziza amarin ego hanyuma ego ni nyinshi cyane zirashika migwi nine mikuru ego ariko iya mbere ikunze kugaruka cyane niyo twoshira mu mugwi munini wa neuropathie diabétique kuko 80% y'abagwayi ba diabete nivyo bibazana kwa muganga je ndafise amaguru ari karasha muganga numva ikinyanya je ndasisinzira nico 80% y'abagwayi baza kwa muganga abasanzwe zi ku diabete afise kwa igendana benshi ico kintu kirabakunze kubafasha yego kubafata nakurya bakata nk'ukuboko cyo kuguru byose ni ingaruka z'indwara yego ahanini n'ukuguru ukuboko si cyane naho ari bike cyane ahanini n'ukuguru mbenye ne kwereki ukuguru kweki bishika baga cy'ukuguru uradusubije kumikaye ufite tubashije kuvuga mu ncamake nkuko yako abivuga mu ngaruka z'isukari iguma yitembereza mu maraso ari nyinshi utwo turingoti tw'amaraso nitwo tuba tugaburira n'uturingoti tujanye tw'imitsi imitsi niko atuma twumva ibintu ibishushe ibidashushe kumva ko wakomeretse ukababara ukaraba kenshi rero umva hakaba hariho n'ikindi kimwe yavuga yuko amaraso ari menshi mu mubiri hariho udukoko dukunda kajya gasuka cyo dukunda kuza ko kumwe yavuga yuko abagore bumva biyagaza niko n'abantu baca bagendana ibimeme byinshi mu mano izo zose donc ahantu umubiri wamaze kugwara ari wo rusanzwe gukingira kugira ntihagire ikintu cinjira ka microbe kinjira ahantu hari kimeme ni nkaho haba huguruye ni nkaho hari gisebe harinjira urumva uku kutumva ubabaye kandi umubiri ama extremité ari vascularize ku birenge hari très vascularize kugira uhonyoye kuko ni ho tugendesha donc nuburi nta maso ufise ku birenge le sens wumviriza c'est le sens du toucher kumva ko wababaye kumva ko hari ikintu kiguturiye tumaze kononeka rero twudutsi nta sensation ubukigira uraca ku kintu kigakumeretsa ntubibone ugasha ntiwumve ko wahiye donc ubu ufise amashasi menshi yo kugira ibisebe utabuzi ngo uvure ku maguru twadukoko twinjira donc nizo ngingo z'umubiri zababaye kubera ko ya sukari yongerekanye irica ibintu byinshi mu tugingo tw'umubiri nijya ijya novuga activité ya réparation umubiri ufise naturellement
iragabanuka immunity iragabanuka igabanutse urumva ntishobora kuhasikatriza ngo hasubire haterane kandi na twa tugingo tudashobora kuguma twivura twonyene nkuko bisanzwe donc nta mintu tufise twa tugingo turononekara ikintu cononekaye ni nk'atabuzima harateba aho hantu ntihagire ubuzima umva umuntu akomeye ntategereza kujana n'ikintu kidafise ubuzima kuri we kuko gica kimutera izindi ngorane nyinshi zituma zishobora gutuma so kuvuga ngo nino ryonyene tulo systeme itagenda neza donc zishobora kukwica urumva ntiworinda ngo ugumane iyo ino ritabaho donc uri kuragendana n'umubiri wa novuga utagikomeye tout simplement uba warabuze c'est le vrai terme ikintu kiri kizima ntikigenda n'ikintu capfuye nuko bigenda nuko bitangura kandi utevye no kuhabona hariho n'abantu batabafise sensation n'ukuri ari umuntu rero yambara ibirato yisokera nk'abantu baba bonyene atabantu babana kugira bakibone nta n'ivyo ababona cengo umve ngamota nabi kenshi babibona vyamaze kurengerana haba hageze yuko bagukurako ni muri iyo processus urumva ngo ritoroshe ego imbere yuko turangiza ikiganiro cacu cari kiryoshe mbega mwohanura iki mwohimiriza iki abantu kugira ngo nyimba ari kwipimisha nyimba ari uyigwaye amenye ingene yitwara mwobabwire iki imbere yuko turangiza ikiganiro impanuro ya mbere nuko kugira umenye umuti w'ingorane ubanza kumenya ko ufite ingorane numva rero hariho abantu nobanza guhimiriza nti ubwa mbere tuze turipimisha cyane uri mu mugwi waba bandi ufise ibakwe ryinshi byo kuri gwana kuvuga urafise abavyeyi hama urazi ko ukora akazi karuhisha ndiko ndabwira nka muganga Claire harabishoboka yuko atajya mijoro ryose wese akazi karuhisha donc uri mu bintu by'imitware kabusaba kugira ingufu zigize hanyuma kandi urafise imibereho urazi ko itosekaye kugufungura neza ku masaha kandi ku buryo bubereye birakugora hama kandi hariho ikindi kintu mubereho baramaze ko yuko kunywa kunywa itabi gusa no kunywa inzoga ku rugero rutarigo ari kimwe mu gifasha ingaruka mbi gisasirira ingaruka mbi navyo nyene urumva mu majambo make no kwipimisha no kugira imibereho myiza kubaho neza nuva kuruhuka neza kugwanya ubwicarire no gufungura neza no kwirinda itabi n'inzoga ego aho byambere kwamaze kwandura ubwa mbere no mugira kurema kuko ikintu ca mbere kibuza umuganga gituma umuganga adashika kwihangiro n'ingoga no mugwayi atarabitahura no mugwayi muganga hariho nisho n'ikintu ca mbere kizwi mu ngwara ngendano hari ikintu bita déni de la maladie ico rero ni ikintu kimwe abantu bakunda guhura naco rero bwa mbere nareme si juru rikorotse oya kubaho kandi akabaho hatobaye ubukene diabete yari ikintu coroshe cyane kubana naco coroshe cyane kuvura ngaye kibazo nuko kwera nyene uburyo buke haba abaganga cyangwa ku rwego rw'umuntu bica bitugora ariko ni ikintu umuntu ashobora kubana naco akakirambana nk'akarorero byaho mbaye narabonye umuntu yafashwe nayo afite imyaka 37 ubu unyageze ku 80 ariho kandi kugura aragufise n'ingorane bafise zifite nk'undi muntu wese afite iyo myaka yiwe ego donc kubaho kwirambana n'ikintu gishoboka ego ahanini ivyo mu majambo make twisuzumishe tukaba tuyifise twikurikiranisha tukaba tuyifise tuyirinde canke twigize inyuma umunsi zoshika ko hari igihe ibitegereza gushika bishika ego imbere yo guheza nobanza gushimira cyane muganga Raisa nongera ndamumenyesha yuko twifuza cyane ko yogaruka kuko turifuza ubutaha yuko tuyaga cyane kuri ico kintu yise education thérapeutique tukiyage ko mu buryo buramvuye abayigwaye cyangwa abatwumviriza bashobore kubitahura nongera nsaba abatwumviriza yuko boturungikira ibibazo cyangwa amakomantere ku kintu boba batatahuriye neza kugira ubutaha tuze tubashe kubibasigurira na muganga Raisa yagarutse muganga Raisa turabashimiye cyane murakoze cyane na Jenny
naryohewe no kubana namwe naryohewe no kubona Claire naheruka kera tuzo turahura rimwe ku makaye twandikiranira udukete naryohewe kandi yego uko bizokunda no kuri karibu kandi murakoze muganga Claire namwe ndabashimiye twamana mu kiganiro mvura ndabashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye cari kiganiro mvura twaganiye ku ngwara y'igisukari arico mufise mubaza mutwandikire kuri 72 23 twari kumwe na muganga Haisa na muganga Claire nibaza yuko mwahakuye ubumenyi butandukanye kandi mwahakuye n'umuco ku ngwara y'igisukari ni kuri izo rero mpanuro za muganga twagarukije ikiganiro cyacu no munsi muandanye mwumviriza Kazoza FM mwari kumwe kandi na Lorita Flavia Citegetse naho ubutaha Kazoza FM, be your own boss.